caragerageje gushira mu ngiro umugambi w'isi yose wo kuva 2011 gushika 2020 ibitari bike byarakozwe umugabo nibaze yuko intambwe ari ndende kuko turavye ibiharuro batweretse ngaha ibiharuro by'abahitanwa n'amasanganya y'imwibarabara bikiri byinshi umugabo nubabwira yuko hari ibindi biriko izindi ngingo ziriko zirafatwa na leta kugira turabe yuko ibyo bitigiri byagabanuka. Leta yarashizeho nababwira umugambi w'imyaka 5 ujanye n'ivyo by'amasanganya. Hanyuma murazi yuko leta iheruka gushiraho undi mugambi wo gusuzuma imodokari dukoresheje ubuhinga bwa none. Nababwira ikindi nuko leta yarashizeho itegeko rishasha rya 2012 twita code de la circulation routière. Izo ngingo zose leta yazifashe kugira turabe ko amasanganya yogabanuka. Nababwira yuko bwa mbere ayo mabarabara menshi hariho atanguye gusaza hakaba n'ayandi yononekara kubera ibyihindaguka ry'ibihe, hakaba n'ayandi yononekara kubera abantu batayakingira. Hanyuma nababwira yuko ubushikirana butwara abantu n'ibintu ufatanije n'ubushikiranganje by'imigambi ya leta yuko byo twita infrastructure hari umugambi wo gusubiramwo amabarabara amwe dufashanyije n'abasanzwe badufasha. Hano babwira nka banki y'isi yose cyangwa banki ya Afrika hari umugambi turasubiraho buhoro amabarabara cyane tubona ameze nabi. Uwo mugambi wa cyane ntumbero yawo hari kugabanya inshuro 50% amasanganya yo ku mabarabara. Mwana babwiye yuko intambwe ari ndende kuko bisaba cyane kwigisha abantu, bisaba gushira amabarabara meza, bisaba kugenda mu modoka zikimeze neza. Iyo yose birava no ku bushobozi ibihugu bimwe bifise. Intumbero twari dufise kwa kugira turabe ngene twufasha cyane abantu baje kugira isanganya. Ibyo twabafashije ubwa mbere kuko hariho abagira isanganya bakaca bita Imana aho nyene, hakaba n'abandi bagira isanganya usanga barakomeretse mugabo bakabura ngene bavura cyangwa ngene babafasha kugira bashobore gushika mu bitaro bijejwe. Intumbero yo kwa kugira umwe wese amenye ico yokora igihe umuntu agize isanganya. Mwabonye yuko iki kiganiro twagiranye na Croix Rouge y'u Burundi twagifashemo na OMS kwa kugira twese dushire hamwe inguvu kugira turangende twoze turafasha abantu bagize isanganya byo mu ruta wa mbere bakigira isanganya ngende twoshobora gukiza ubuzima bwabo. Mu gukinga inyigisho za mbere yuko umuntu tuba turiko turigisha yiga ibijanye n'ubutabazi nyene nyezina duhera ubwa mbere bwo kugukinga. Hanyuma mu nyuma rero tugaca tuja rero kubijanye na nyezina umuntu gihe yagize isanganya uhera kuki ubandanya kuki ugahereza kuki. Ari naho rero tuba turiko turavuga duti umuntu iyo yize ubutabazi bwa mbere so kuvuga gusa yuko ategerezwa guhagarika amaraso y'umuntu ari karavirana igihe yagize isanganya canke dutegerezwa kumugabaniriza ububabare igihe yavunitse canke yabaye. Murabona amasanganya ikintu giteye ubwoba cyane gose n'igihe umuntu ahubwo yitaba Imana, ariko igihe rero atitavye Imana bwa butabazi bwa mbere niho twe tuvuga duti umunyagihugu wese ahari hose igihe azi bya bintu vya mbere ngenderwako kugira ngo umuntu ashobore kurokoka, umuntu ashobore kurokora ubuzima bwa mugenzi we. Uwo mugenzi we no kuvuga wa muntu wese aba ari kararengana, kubera twebwe tuvuga duti umugenzi w'umuntu ni wa wundi ari kwibarabara muhuye ubwo nyene. Abantu bize ubutabazi bwa mbere tuza gusanga ivyo vyose byo gukinga byo gutabara byose bica bijamwo kubera izo nyigisho zifata ibintu byose cyane. Umaze gushika ahantu umuntu yagize isanganya ugasanga ari karavirirana, wowe nyene uramubwira agafata, we nyene igihe atataye ubwenge uramubwira agafata aho hantu kugira ngo ahagarike amaraso. Hanyuma amaze kuhafata ayo maraso urumva aba yafashe kuko na maraso yiwe ntibiza gukenera ko yikingira, na maraso yiwe
ico gihe rero wewe uri umutabazi uhashise ubwo nyene urashobora kuca ufata akanya kukurondera bimwe rero byo kwikingira. Twebwe muri Croix Rouge turafise amatrousse de secours, ayo matrousse de secours rero akaba arimwo ivyo kwikingira ibintu byose kugira ngo dushobore guca dufasha umuntu. Burya abantu bariko barakoma induru bose ntibaba bababaye kumwe. Wa muntu ahubwo atakiriko aravuga, wa muntu yaviriranye cyane, wa muntu ubona ari hariya ameze nk'ikinyigimba, uwo muntu uramwegera ukaraba uwo muntu ameze gute, kandi mutegereza kubikora munyarutsa kubera ni ibintu bimara umwanya muto cyane, ku buryo bw'uko wewe ugiye kuraba abantu ukuntu bameze ukabasuzuma mu mwanya munini, uza gusanga wa wundi atana kimwe akiri karavuga, uza gusanga yacikanye. Twe natwe mu butabazi bwa mbere tuvuga duti ahubwo uwo muntu niwo ugufasha ubwa mbere kugira ngo ubuzima bwiwe ntibusinzikare ngo hava, hanyuma abo bandi rero wa wundi aba ariko arakoma induru numwe ushobora no kubwira uti gira ibinaka gira ukugira hanaka, hanyuma abo bandi ataco bariko barakora canke abo bavuye cyane ukabafasha ubwa mbere. Gituma byaduze ni usanga abantu batwara imiduga usanga barenza umuvuduko wo mw'ibarabara, ugasanga bariko baranyonga basomye agacupa barengeje, ugasanga baribagiye n'amategeko amwe amagenga ibarabara, rimwe na rimwe ugasanga ntibafise n'ubushobozi n'uruhusha rwo kunyonga iyo miduga, canke bafise uruhusha rwo kunyonga nk'imodoka ntonto, ugasanga ariko anyonga ibiduga binini kandi ataburenganzira bifise. Ikindi naco byambaye naho duca, naho imiduga ica amabarabara atameze neza, usanga imwe binogonogo, ugasanga agiye gukatira ivyo binogo, ugasanga hoye n'iyindi iragize ikibazo. Ariko igihambaye cyane ko nkuko twabibonye ama accident menshi, ivyo biharuro dufise vyerekana neza yuko ama accident menshi aba kubera kurenza umuvuduko. Igikurikira n'amabarabara atameze neza, ikindi kigira gatatu ni ivyo byo kurenza byo gusoma inzoga, byo kunywa inzoga canke mbere n'ibyarura mutwe, ugasanga umuntu arateje amasanganya. Ico dukora nuko imisi yose abapolisi b'iwacu baba bari ku makarifu yose tubona ko akenewe ko gukingira abenegihugu bariko baratembera mu mabarabara, tukarungika abapolisi kugira ngo bafashe abantu kuza barabisanya. Hama ikindi ca kabiri nuko nka twebwe tubandanya dusansibiriza abashoferi kugira ngo kugira ngo tubigishe ivy'amategeko y'ibarabara. Ibikoresho birahari ariko ntibikwiye. Umugenduzi mukuru w'igipolisi bariko barakora ibishobotse kugira ngo baturonse ubwo buryo bwo kugira ngo tuze turaraba ko abantu batarengeje. Nibaza ko mu minsi iri imbere tuzoba tubifise bikwiye kandi bihagije.